Umwana w'umukobwa agware mu bitaro Semuseka arasaba ubufasha bwo kwivuza. Irakoze Emeline haraheze igihe gitari gito afashwe n'ingwara yo kubyimba ahasanzwe haca umwanda mukuru. Nyina w'uwo mwana avuga ko atabubasha afise bwo kumuvuza, akabasaba agira neza kumugarukirako. Naho biruko benshi bariko bagerageza kumutabariza. Ishirahamwe Inzambigira Ivuge hamwe n'abandi bagerageza gushikana iki kibazo henshi hashoboka. Umwe mu bari mw'ishirahamwe Inzamba Igira Ivuge aratuyagira uko byifashe. Amazina nitwa Akugiyaremye Dieudonné, umukozi w'Imana. Ego hama ukababwiye umuvyeyi bisanzwe bayivuze ko z'Imana, kandi bwo twigisha abantu tubabwira ubutumwa bwiza gusa, turabigisha no gukora ibikorwa by'ubuntu. Rero tumaze kubona isanamu y'umwana Emeline tuyihawe n'umukozi w'Imana abamujana mu Ruyigi, video y'ukuri ikoze ku mutima bituma tura amahoro umutima. Sanzwe dufise rero groupe yacu yitwa Inzamba y'Imana Igiye Kuvuga, harimo gufasha abantu bafise ibibazo n'ivyo. Tuyihana video tuvuga ati kuri uwo mwana tumufasha akavugwa akaronka akaronka kwaho nk'abandi. Turavuga n'umukozi w'Imana mu Ruyigi uvuga ukuntu tworonka abavyeyi b'umwana tumaze kubaronka. Tunashimira cyane ubuyobozi bwo mu Ruyigi badufashije kwikirana transfer y'umwana, baduha transfer yiwe tumuzana kuri Wakarede. Tumushikanye Wakarede turakura umwana yasinzikaye cyane, kandi tumva ko akuri ibitaro bya Semuseka hari abaganga bishoboye kwivura. Rero turabisaba ati uwo mwana tumuzanye muri Semuseka amukurikirana. Maze iminsi ibiri yonyene muri Wakarede tumuzana muri Semuseka, abaganga by'ukuri batwizeye ko umwana tuzomukurikirana vuba kandi azokira. Mbega ubu mwana ariko kurikirwa ariko kugirango uburyo bwa bw'ishirahamwe Inzamba Igiye Kuvuga canke uburyo? Ego murakoze cyane. Twebwe tumaze kubona iyo sanamu y'umwana bavuze ati reka tumanure dutore umwana tumuzane tumushyire mu bitaro, hama dusenge Imana. Icyo Imana izokora cishije mu bantu azovuga umwana. Dushira mu kwizera ko twabikoze tukazana umwana kwa muganga, hama tugasaba abarundi bari hanze abafite urukundo bagafasha. Uyu mwanya sinovuga ngo hakakora Inzamba y'Imana Ivuga gusa, n'abantu by'ukuri n'isanamu yakoze ku mitima y'abantu. Tunabashimira cyane ababonye iryo sanamu urukundo baraza cyane ko yabivuze umumama bakamushikako bakamuha icyo bafise, kandi azi n'abataraza bazoza. Tumaze kubaza abaganga ba hano ngene umwana wacu azovugwa, baratubwiye ko azovugwa igihe kirekire, azovugwa amezi ashaka kurenga 3. Turi muri chambre ku munsi biha 500 ku munsi. Urumva ko atari ikintu coroshe, barafungura kandi mwakenera uturere tuntu dutandukanye. Mvuze ko groupe yacu ishobora twenyene tubatubesha, ariko n'uburyo buhe bukora ntakivuze si wacu twenyene. Abantu batandukanye benshi barungika biwabo abishikira ku bitaro bakaza bagafasha. Rero ko muri savye urumva ko ayo mezi azomanga ari menshi, tuko turi mu buryo bwo twoshobora no muvyeyi umuravye ntakitero kwishoboza ntacyo ushobora. Rero tugiye hamwe n'abakozi b'Imana twebwe na cyane cyane kuzira y'indongozi zirongoye groupe, cyane cyane umushefu wacu Niragira Blaise arongoye groupe. Turi kumwe na jewe n'utwa Bibiane, twa Gertrude na Cecile. Twaciye dukora amasanamu asaba ubufasha, badufashe bafite umugongo, bafashe umuvyeyi, dushire ingufu twese hamwe kugira ngo umwana avugwe. Rero twenyene ntibyo twoshobora, uretse abarundi canke bari hanze cyangwa umuntu wari wese ahari abonye asanamu akumva kuza ku mutima, tugashira ingufu hamwe tukavura iyo mwana. Ukeneye kumufasha amahera yashisha kera. Ego murakoze cyane. Gufasha uyu mwana ushaka kumufasha ni uburyo butandukanye. Tumaze kubona ko hakenerwa uburyo buvuye mu zitandukanye, twaciye twunguruza amarimi y'abantu turi turakorana kugira ngo badufashe kwegeranya ubwo buryo.
hari amazina abiri ari mu gihugu cy'u Burundi witwa Cuga Emile iyo Cuga Emile ibikashe yiwe za kwibona ngaho mu mwanya akaba hariho n'ubundi witwa Nimenya Cecile nawe nyine uburyo urashikako kandi by'ukuri turabashimira cyane abantu ko babikora twaruguruje na twitondera telefone y'umuvyeyi kugira ngo umurondeye amwishikirire direct baganire ku telefone kugira ngo afashe nawe afite ibikashe nawe nyene twaje twuguza kandi na compte kuri banque BCB kugira ngo umuntu adashobore gusha ku bitaro cyangwa atarungitse kuri telefone acishe kuri banque ya BCB. Uretse n'ivyo twarabiravye tuvuga ati hari n'abantu usanga abantu bafite umutima utandukanye, hari umuntu ashaka kwizera undi muntu ngo ampa amafaranga yo kuvuza uwundi muntu. Naho twarugura imiryango turavuga ati umuntu wese aza yifuje gufasha akaza direct ku bitaro afise kuza akavuga ati nzanye amafaranga yongeye kuri avance yatanzwe kuri mwana Emeline atanga ku bitaro bakacamuha resi agaca yizanira nyina w'umwana muri chambre ya 20 agwariye. Yitwaje? Umwana wawe yitwa gute? Agwaye gute? Irakoze Emeline. Yipande? Irakoze Emeline. Agwaye mu gisusu. Yatanguye gute? Haje mu gihugu. Ubona hatangura kubyimba? Umaze kubibona waciye ukora iki? Naciye mujyana kwa muganga. Abaganga bakubwiye? Baciye bamushyiriraho alcohol. Haca harabyimbuka, umutaga haca hongera gusubira kubyimba. None n'ubu umwana ubundi uri kurara mu mwana ubona ameze gute? Amerewe gute? Kubera hariko habyimbuka ariko hafatira imiti myinshi asubiriye kubyimba nyirahagomba hegerane kugira bishike habyimbuke. Mbega muganga yababwiye yuko bisaba iki kugira ngo umwana ashobore gukira? Bisaba nyine yuko babanza kumuha imiti myinshi, iyo miti iheze hama bakasubira kumukora no kwimukira.